Amazone aho bamwe bita mu bwami bw'umwijima, aho anakonda nini cyane zinyura mu mazi atabonerana habe na gato, aho ingona z'igitangaza zitegereza amasaha menshi cyane zitanyiganyiga, aho jaguar ishobora kugukurikira amasaha menshi cyane utigeze uyibona, aho ibiti birebire cyane bifuka izuba ku buryo ibice bimwe bimwe by'ishyamba bimara amezi menshi cyane bidashikirwa n'izuba. Iyo umuntu yumvise Amazone yiyumvira ibikoko biteye ubwoba, akiyumvira uruzi runini cyane rw'igitangaza, akiyumvira n'ishyamba ritagira iherezo. Ariko kandi imyaka myinshi cyane iraheze hari ikintu kimwe isi yose yizera, ko munsi y'iri shyamba atakindi kintu gihambaye na kimwe gihari, ko atamateka akomeye cyane yigeze gushika hano hantu, ko atani imico minini cyane ihambaye cyane nk'iyabaye muri Misiri yigeze iboneka hano hantu. Ariko kandi mu myaka iheze abashakashatsi bahinduye ibi byose mu buryo buhambaye cyane. Ikoranabuhanga ryashoboye kuraba munsi y'ibiti, ryakuyeho ishyamba ryerekana amashusho ahambaye cyane, maze ivyo rino koranabuhanga ryabonye vyatumye abantu bose bahindura uko bafata ishyamba rya Amazone. Vyatumye bamwe mu bahinga bavuga ko amateka ya Amazone ashobora kuba yaranditswe nabi imyaka amajana iheze, kuko munsi y'imizi y'ibiti vya Amazone, munsi y'ubutaka habonetse ibintu bitari byigere biboneka, vyari bihishwe imyaka ibihumbi iheze. Ibintu vyatumye isi yose isubira kwibaza ikibazo kimwe, ati mbega Amazone yo bari ishyamba risanzwe gusa canke hari ukuri guhambaye tumaze imyaka myinshi cyane tutazi. Uno munsi muri kino kiganiro gihambaye cyane tugiye kwerekana ivyo abashakashatsi bavumbuye mu ishyamba rya Amazone, bimwe bishobora guhindura ubwami bw'isi yose, bigahindura uko rino shyamba ryafatwa. Tugiye kumenya ukuntu ikoranabuhanga ryitwa LiDAR ryahinduye amateka ya rino shyamba mu buryo buhambaye cyane. Tugiye kumenya ivyavumbuwe, bimwe muri vyo biteye ubwoba cyane kandi bitinyitse cyane. Niba ushaka kuvumbura no kumenya vyinshi ku ishyamba rya Amazone n'ivyavumbuwe muri vyo, gumana naje muri kino kiganiro kugeza ku musozo. Kandi nakubwira neza yuko nimara kukwereka ikintu giteye ubwoba cyane cyavumbuwe muri rino shyamba, ushobora kumenya yuko isi igifise andi mabanga menshi cyane utarashobora gusobanukirwa. Aha ni kuri Olivier Infos. Niba ari ubwa mbere uhanyuze, ibuka ukanda subscribe kugira duhere tubana umunsi ku wundi. Ndaguhaye ikaze cyane muri kino kiganiro. Kugira dutahune inkuru ikomeye cyane n'ivyavumbuwe muri rino shyamba rya Amazone, reka mbanze ndaguhere ku nkuru zisanzwe nuko iri shyamba ryari risanzwe rifatwa imbere yuko havumburwa bino bintu biteye ubwoba. Niho twoza gutahura neza inkuru yihishe inyuma y'ivumburwa vy'ibi bintu mu ishyamba rya Amazone. Igihe kirekire cyane giheze abashakashatsi benshi bemera iki kintu kimwe, ko Amazone itashobora kwakira ibisagara binini nkuko vyabaye mu bundi bwami bwa kera bwaheze nko muri za Misiri ni Roma. Ibi bavyumvira kubera iki? Kubera ko ubutaka bwinshi bwo muri Amazone butari bufise ifumbire ikwiye yo kumeza ibitegwa no kugira ngo abantu bashobore kuba hano hantu. Imvura nyinshi igwa hafi umwaka wose muri rino shyamba, hama kandi ishyamba rigakura n'ingoga kandi mu kanya gato. Kandi ibintu byose biri munsi ku butaka bwo muri Amazone bifukwa n'ibiti. Nico gituma abahanga benshi bavuga bati nimba hari abantu babayeho nabi n'abasangwa butaka baba mu ishyamba rya Amazone, kuko bashobora kuba ari imiryango mito cyane kandi bakunkengera ziri ishyamba rya Amazone, ariko kandi idashobora kubaho mu buryo bwo gufungura no mu buryo bwo kwambara. Abantu benshi bakomeje kuvyizera kuko atakinemwa muntu gishobora kuba hano hantu. Inyigisho nyinshi zigishwa muri za kaminuza, zandikwa mu bitabo byinshi cyane, zigishwa no mu mashuri mato mato, maze isi yose yemera kuno kuri ko muri Amazone atakiremwa kigeze kihaba imyaka myinshi yaheze, kandi atabisekuru vyigeze biherera hano hantu. Ariko kandi hagati muri ano mashyamba hari inkuru zitigeze zipfa habe na gato. Abasangwa butaka bahantu bahora bavuga inkuru zidasanzwe kuri rino shyamba, ariko kandi abahinga n'abashakashatsi benshi bafata bino bintu nk'imigani kubwo kutizera abasangwa butaka bahantu, babafata nk'abantu batize. Ariko kandi ikibazo cyari gihari cyari gikomeye cyane cyari iki? Kubera iki abantu benshi babasangwa butaka bahuriza ku kintu kimwe kandi baba mu mpande zitandukanye z'ishyamba rya Amazone? Abashakashatsi benshi batanguye kugira amakenga no kwiyumvira ko hano hantu hashobora kuba hari ikintu gikomeye cyane batarashobora kumenya. Ariko kandi nta buryo bari bafise bwo kumenya bino bintu mu buryo buhambaye cyane, kuko atakoranabuhanga ryashobora kubona bino bintu. Ni kubera ko ishyamba rya Amazone rifise ubuso burenga kilometero 6.7 nta muntu numwe ashobora kuzunguruka rino shyamba n'imodoka, habe mbere n'indege ntibishoboka habe na gato. Rino shyamba ni rinini cyane ku buryo hari ibice umuntu atarigera ashitsaho ikirenge gushika n'uno munsi. Kandi rero muri buno buryo niho ibintu byose vyari bigiye guhindukira mu kanya gato. Mu myaka ya vuba cyane abashakashatsi batanguye gukoresha iri koranabuhanga ryitwa LiDAR.
LiDAR ni ijambo rivuye mu majambo y'icongereza asobanura light detection and ranging. Mu majambo yoroshe LiDAR ni uburyo bwo gukoresha imirasire ya laser kugira ngo bapime ibintu n'intera zavyo. Ubwo buhinga bwatanguye gutezwa imbere mu kinjana ca 20 hanyuma butangura gukoreshwa mu ndege, mu bushakashatsi bw'ikigo gikomeye cyane cya NASA no mu gukora amakarata y'ahantu hadashobora kugirwa n'abantu. Ariko kandi ikintu gitangaje cyane kuri LiDAR ni iki: iyo iyi LiDAR iri mu ndege canke muri helicopter yohereza amamiliyoni y'amariyoni laser ku butaka, amwe agafatwa n'ibiti, ayandi agafatwa n'amashami, ayandi nayo agashikira hasi ku butaka, maze ordinateur ikayungurura ikintu cyose kitari ubutaka ikagishira ku ruhande, hagasigara ubutaka gusa. Iyi ikuraho ibiti byose, igakuraho n'amababi yose, igakuraho n'ishyamba, igasigaza ubutaka bwonyene. Aha ni nkaho umuntu aba afise ubushobozi bwo gukuraho amazone yose mu kanya gato, agasigaza ubutaka, ariko kandi atakintu na kimwe yahimbuye, yabigumijeho byose kubera ikoranabuhanga, hagasigara ubutaka gusa. Aha abashobora kubona ibiri munsi y'ubutaka byose kandi mu kanya gato. Aha rero igihe LiDAR yatanguye gukoreshwa muri amazone, abashakashatsi ntibari biteze ivyo babonye uwo munsi. Ku mashusho ya mbere hatanguye kuboneka imirongo idasanzwe, hanyuma haboneka umuzingi w'igitangaza, mu nyuma hatanguye kugaragara ibintu bimeze nk'igisagara kinini cyane kimaze imyaka myinshi cyane. Ibi vyatumye abashakashatsi baje bahagarara ku kanya kuko ivyo bari babonye ntivyari bisanzwe habe na gato. Ibi vyabateye ubwoba cyane kubera ko natire ntishobora gukora ibintu nk'ivyo habe na gato, nabo bakaba bari basanzwe bazi ko amazone atakiremwa muntu kigeze kihaba imyaka amamiliyoni yari iheze. Bari bamaze kubona ikintu kidasanzwe gikura mu mutwe ivyo bari basanzwe bazi vyose gushika muri uwo mwanya. Ariko kandi ibi vyari intango gusa, iri ntiryari iherezo kuko ntibari bwashike, ntibari bavumbure ikintu gitangaje cyane giteye ubwoba muri ino shamba rya Amazone. Uko aya mashusho yagumye asesengurwa niko haboneka ibintu vyarushiriza gutangaza isi kandi mu kanya gato. Aha hari ibibanza bimeze nk'ibibuga binini cyane bizunguruka muri rino shamba, hari n'ibintu bimeze nk'amabarabara ahuza ibisagara bitandukanye muri rino shamba rya Amazone. Hari n'ibibanza bigaragara nk'ivyari bifise impome nini cyane bimeze nk'inzu z'ubwami zari zimaze imyaka amamiliyoni muri rino shamba rya Amazone. Abashakashatsi baciye batangura kwibaza ikintu gikomeye cyane, ati mbega niba nde bubatse ibi bintu bitangaje gutya, ati ho bino bintu vyubatswe ryari ko twebwe twari dusanzwe tuzi ko hano hantu atakiremwa muntu kigeze kiyaba imyaka amamiliyoni iheze. Ati ho mbega bino bintu vyoba vyubatswe hagamijwe iki? Muri Brazil no mu bindi bice vya Amazone habonetse ibihumbi vy'amageographe. Ushobora kwibaza ati geographe ni iki? Geographe ni ibimenyetso binini cyane biboneka neza iyo uri hejuru. Bimwe biba bifise ubunini burengeye ibibuga vy'umupira w'amaguru binini cyane, ibindi bikaba birengeye kure cyane ibisagara. Ikintu gitangaje kurusha vyose nuko vyose vyubatswe mu buryo butangaje cyane. Bivuze ko ababikoze bari bafise umugambi ukomeye cyane nk'ubwami bw'igitangaza kandi bw'icubahiro. Ibi ntivyari bivumbuye kubera impanuka, ahubwo vyari ibintu bimaze igihe kirekire cyane bitagaragara. Maze uwo munsi isi yatanguye kubona yuko hari ibintu vyinshi cyane muri Amazone hashobora kuba hahishe kandi bitarigira bibonwa n'ikiremwa muntu gushika ku uwo mwanya. Maze uwo munsi abashakashatsi bemeje ko isi yotangura gutahura ko hagati muri Amazone hashobora kuba harigeze kuba hari abantu benshi cyane batuye muri rino shamba, kandi bukaba bwari bumeze nk'ubwami bw'igitangaza bugereranwa n'ubwami bwa Misiri. Ariko kandi hari ikindi kintu cyatangaje isi kurusha ivyo vyose. Ivyo bibanza ntivyari vyonyene kuko vyari bifitaniye amasano hagati yavyo, kandi aya masano yaragiye gufungura irembo rinini cyane kurusha yandi yose yaramaze kugaragara ku isi mu bushakashatsi bwose bwari bumaze kubaho. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 ubushakashatsi bwakozwe mu karere ka Upa no muri leta ya Ecuador bwatangaje isi yose. LiDAR yerekanye ikintu kitari citezwe n'abashakashatsi habe na gato. Mu mashusho babonye habonetse rezo nini cyane y'ibibanza vyubatswe nk'ubwami busumba leta ya Alaska canke igisagara cyose ca New York. Aha hari imihora minini cyane, hari n'amabarabara y'igitangaza. Aha hari ibimenyetso vyerekana ko abantu babayeho imyaka amamiliyoni yari iheze kandi mu bwami bukomeye cyane bw'igihe kirekire. Abashakashatsi bamwe bavuga ko ico gisagara gishobora kuba cari kirimwo abantu ibihumbi vyinshi cyane basumba batuye muri leta ya Ecuador kuri uno munsi. Iki cyari kibazo gikomeye cyane kubera ko imyaka myinshi yari iheze isi ntiyari yizera ko hano hantu hashobora kuba harigeze haba ikirimwa muntu na kimwe. Ariko kandi muri kano kanya nta gukegeranya kwari guhari kuko ibimenyetso byose vyari imbere yabo vy'uko hano hantu higeze kuba hari ubwami bukomeye bw'igi
vy'igitangaza kandi bidasubirwamwo. Aha niho rero amateka yatanguye gusubira kwandikwa bundi bushasha kugira ngo bahindure ivyo ikiremwa muntu cyari kimaze imyaka myinshi cizera, kuko vyerekanye ko hagati mw'ishamba ryose hari abantu bari bazi kubaka ibintu biteye ubwoba kurusha n'ivyo ikiremwa muntu mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika bitoshobora kubaka kuri uno musi. Aho benshi bavuga ko bino bintu bisa n'ivyubatswe n'ibisigo mw'iyo myaka ya kera, ariko kandi bigaragara ko gushobora gutunganya bino bintu bari bafise organisation ihambaye cyane n'ubwami bw'igitangaza. Ni nkaho iri shamba ryari ryaramize amateka akomeye cyane ikiremwa muntu kidashobora gusigura kuri uno musi. Ariko kandi igitangaza cy'ubushakashatsi bwa LiDAR nticahagarariye ku kuvumbura ibisagara gusa. Abashakashatsi bavumbuye n'ikindi kintu gitangaje cyane kitari bwigire kigaragara. Bavumbuye icitwa Terra Preta. Ibi bisobanurwa ngo ubutaka bwirabura kandi bumaze imyaka amamiliyoni buhishe. Mu gihe ubutaka bwinshi bwa Amazone budafise ifumbire ihagije yo kugira ngo ibiterwa bishobore gukura, Terra Preta yo iratandukanye cyane n'ivyo. Iyi irimwo intungamubiri nyinshi cyane ishobora gutuma ibirimwa vyera cyane kandi biba vyinshi cyane. Igitangaje nuko abahanga basanze ubwo butaka butarimwe na kamere gusa, ahubwo hari ibimenyetso vyerekana ko abantu ba kera babwongeramwo ibintu bitandukanye cyane, nkaho bari abahinga biza amashure menshi cyane. Kandi kugeza n'ubu haheze imyaka ibihumbi n'ibihumbi ubwo butaka buracyafise ubushobozi bwo kwera. Ibi vyatumye abahinga bahindura uko bafata abantu ba kera, kuko basanze bari abanyabwenge bakomeye cyane gusumvya uko babatekereza, kubera ko vyerekana ko abantu benshi babaye muri Amazone bari bafise ubumenyi budasanzwe burengeye mbere n'ubuhari muri no minsi mu bice bimwe bimwe vy'isi. Ariko kandi nubwo ivyo byose vyavumbuwe, ukuri nuko muri Amazone hakiri amabanga menshi cyane. Hari ibice bimwe bimwe bitarakoreshwa muri ndo ikoranabuhanga rya LiDAR, hari n'ibindi bice bitaragerwa ko n'abashakashatsi gushika kuri uno musi. Hari ibimenyetso vyabonetse ariko bitarasigurwa gushika kuno musi, vyerekana yuko hakiri amabanga menshi cyane ikiremwa muntu kidashobora gutahura habe na gato. Kandi buri mwaka muri rino shamba haboneka ikintu gishasha kivumburwa n'ubushakashatsi. Ivyo bisigura iki rero gushika kuri uno musi? Bisigura ko ivyo twabonye bishobora kuba bikiri intango, ahubwo ikintu giteye ubwoba cyane muri Amazone tutarashobora kukivumbura. Kumbure musi ya bino biti vya Amazone haracyari ibisigarira vy'ibintu tutaramenya, kumbure haracyari n'ubutunzi bw'igitangaza ikiremwa muntu kitarashobora kubona. Ahubwo nyabu na buno bushakashatsi bwa LiDAR nabwo bushobora kuba budahagije kugira ngo tuvumbure ikintu giteye ubwoba cyane muri rino shamba rya Amazone. Sinzi kutahura neza buno bushobozi canke rino koranabuhanga rishobora kuvumbura bino bintu, ariko kandi ku metero nyinshi z'ubujakuzimu muri Amazone haracyari ayandi mabanga menshi ikiremwa muntu kitarashobora kumenya. Ariko kandi twizere ko uko ubuhinga bugenda butera imbere hari ikindi kintu kizovumburwa gitandukanye n'ivyo tuzi uno musi. Nico gituma nakubwira niba ushaka kuvumbura vyinshi amabanga akomeye cyane n'ibindi bintu biteye ubwoba, gira subscribe hano kuri Olivier Infos. Niba wakunze ibikubiye muri no video ibuka kuyisangiza abandi. Ni hano turangirije kino kiganiro cyacu, dusubire muri video y'ubutaha hano kuri Olivier Infos.